Saudiya. Uyu ni umurundikazi yabuze umwana wiwe mu gihe abakoresha biwe bamaze kumenyesha ko bagomba kumwirukana kumusubiza mu Burundi. Umugabo wiwe yaramubuze ku telefone. Nta minsi myinshi irahera, mu kwezi iminsi 6, umwana we yarapfuye mu Burundi, baramushingura. None ntariko aramuronka no ku telefone, ntazi ko ariho, ntazi ko ari muzima, nubwo ari iminsi mikeya, iminsi 6 si mikeya, kandi ntiyigeze amenyeshwa ko umwana wiwe yapfuye. Kino kintu kirakomeye kuko kigaruka hahandi nama mvuga ko bano bantu bakwiye guhabwa amatelefone ku buryo baronka amakuru y'ivyabaye mu Burundi. Urumva ko bibabaje rero. Inayoja wiwe yaramaze kumenyesha ko bagomba kumwirukana ngo batamushaka, ngo bishakire ngo umwera nkabo kuko ari umwirabure. Reka hano hantu mvuga ikintu, mwe mu runyika abantu muri Arabia Saudite, ndamaze kubibona muri iyi minsi ibi bintu. Abakoresha baza birukana abakozi ngo basanze ari babi, zamugerageza amafoto uko basa. Uyu we mbona atanirabura, ni bya bindi nyene by'imitima mibi y'Abarabu. Reka twumvirize nyene umugabo wiwe atabaza avuga. Nyamuneka turasaba ikigo camurungitse mugira inguvu uyu muntu basataye, kuko ngo inabuja ntamukeneye, kandi umwana we yarapfuye, kandi umugabo we yamubuze. Murumvize ingorane. Umuntu utamukeneye umugumiriza muri Arabia kubera iki? Umugabo we akarinda amubura, agahangayika, kandi bumva batamushaka. Ndetse mwiriwe neza nyakubahwa aho muherereye. Natwe turashima no mu Burundi. Jewe kwizina banyita Juma, nkaba mba mu Burundi mu Rumonge, aho bita mu Rumonge. Jewe ndafise ikibazo cerekeye n'umugore wanje, izina ryiwe yitwa Ndayishimiye Mayisara. Akaba avuka mu Burundi muri Rumonge. Umugore wanje ari muri Arabia Saudite, akaba yafashe ingendo umwaka uheze, mu mwaka wa 2024, hari mu kw'icumi itariki 14. Tuvuge mu ncamake uko kw'icumi niho yokwijiki, niho yokwiza umwaka. Amaze gushika hariya rero yarakoze ry'amezi ya mbere, baramufata neza nk'amezi 3. Ukwezi kugira 4 baca batanga kumuturubika, n'imisi yiwe ari imisi 11 akora nahembwe. Ariko kubera umuntu kuvugisha ukuri kurakenewe, muri ayo mezi yose umushahara wiwe bamuha, ariko kirese iyo misi 11 barayimukase ata mpamvu nzi, kubera yari ariko guhembwa itariki 16, ko yakazi gatanga itariki 16, bica biboneka yuko ko shebuja wiwe ahembwa itariki 27, bica biboneka yuko ahembwa itariki 27 ijya misi 11 bayarenze ko baca bayikata suru. No mugore cyane namubwiye nuvyihanganire, ivyo ntibikubabaze, wewe bandanye ukora. Ariko hashika yaho rero baca batanga kumufata nabi, kumutunatuza, umugore aragwara, aguma adoha n'amaraso, kumuvuza no. Ku munota wa nyuma ari kubacikanira kuno bamutoye kwa muganga, umugore bamushira muri mbomboni ahemera mu vyuma. Uwo mubosi we yacandondera, turayaga icarabu, aranyerekana video aho ngo babuze ingwara kiniki. Hamaze kuvayo rero baca baba n'udutecero nk'akamitende, ako guma agenda uko bamucuratuza. Hashika yaho rero bagira ante bamwaka fone. Bamaze kumwaka fone rero ico kibazo cinagitura kuri office ya Murungise, ko ikigo ca Murungise ni ikigo citwa Citijo kiri mu Kamenge kujya Makara. Nico ca Murungise. Rero maze kuvyitura rero baca baratelefona office iri muri Arabia Saudite, iki telefone oshebuja, ko oshebuja wiwe yaciye amboroka ngo nta kamaro office, nuko yabwiye umugore yaciye amboroka. Amaze kungoroka rero nca nabaha inomero zoshebuja, baramuhamagara muri office. Yageze muri office aravuga ibintu vy'ibinyoma nyene. Bibigenza uko rero aca aravuga ati no bigenza uko uyu muntu tushaka ari kumuha connection mako kwezi guheze, baca bamutahukana kandi mu rugo kwa kwezi kurahera, no kumuha connection biranka. Nyina buje bacarandikira ko bavuga yuko umugore ntuzoshoka kandi kumuha connection, cyavuga ko mwabishase ariko mukora amakosa, niyo mwabishase ko mutama connection ku phone yiwe, basi azobasa yagira ku telefone yanyu.
haragira aho bamuha hacashika yaho bamuha n'iminota 20 canke iminota 10 hacashika yaho hohera n'indwi hafi indwi zibiri tutagirane tutayaga. Sawa rero bigenze uko rero bigenze uko bamuha iminsi bishakiye. Rero umugore yaguma ambwira yuko je ndagwaye, naho ko turavugana ndi umunsi ndagwaye, ndakora amaraso, ndakorora iki, ndakora amaraso, ndakubibabwira ko yabaranyanye n'ukuntu kwa muganga ngo naho nopfa ngo je nta kamaro ndabafitiye. Je na nyene rero duheruka kuyaga hari ku munsi wa mbere w'indwi iheze, ku munsi wa mbere w'indwi iheze twaze ku munsi wa mbere, ku munsi ugira gatatu nca ndabura umwana. Maze kubura umwana rero nca ndabibabwira nca ndareka uwo mwara nyina buja ko yaciye buja yaramborose je muganga je nabuze umwana. Numumenyesha umugore ko nabuze umwana turi mu kigandaro wa nyina buja yarasomye ntiyanyishuye cyane no kubibwira umugore ntiyabimubwiye. Ejo rero ejo ku munsi wa mbere mwijoro niyo yanyandikira ambwira ati izo nkuru mwe ko wabuze umwana ngo nizo, anyandikira mu cyaramu cyamweze inkuru nizo kabisa ngo zana icemeza zacemeza yuko ko wagize ko wabuze umwana cya urupapuro cyavuga doge itaro byino iyo ubuze umuntu na vyipapuro bagwango iyo ubuze umuntu kirese bagwa amafacture y'imiti uba wagize uba wakoresheje. Sawa sawa cyana mubwira ati ubona yuko je novuga ubeshi ko je noba mbuze umwana umuntu ubona ico kintu cobaho. Sawa sawa ariko rero hakaba hariyo programme yo kugira yo kumutahukana hehe mu Burundi, yari kuza mu kwezi guheze meza biraheze, ariko bacagomba bamujuragiza ngo kubera ngo nibashaka gukoresha ngo mwirabure ngo bashaka umuzungu bene wabo baca barura ngo umukozi ngo baramuzanye, ariko iryo nibanga umugore yagize yambwiye ko ururimi aragumva. Rero umukozi akaba ari muri office rero bikaba rero shebuja wiwe yagiye kumenyesha kuri office yuko bagomba bakabe umukozi kuri office bamubwira ati rero nimurinde rero aheze uku kwezi hanyuma mumutahukane muhira kubera nimushobora kumuzana undi mukozi ataraheze ikiringo cyo reka akora uku kwezi mutahukanye muhira hanyuma muzana umukozi wayo mugirane mwifuze. Rero gushika n'ubu nico ndasabanya kubaha, nashaka yuko ko umugore wanje aragwaye, nashaka yuko ko bogirane bumufatira ingendo gasubira mu Burundi ntaze kukuronka ivyago ntapfire hiyo kubera n'umushara wo ku kwezi nibaramuhemba. Sinzi n'ikibazo, sinzi ko yo bakomeye, sinzi ko yo bari mu bazima, n'amakuru yiwe mfise uno munsi ugira gatandatu ntazi uko amerewe, ntazi ingene ameze, ntazi yuko yo yarose inkuru ko yabuze umwana wiwe. Cyanda ubimfashe munyakuba ndagutakambiye ingenda kuruke n'ifoto yiwe. Imbere ya byose, imbere yo kugira icyo mvuze kuri iyi nkuru, ntabwo mbanze nkebure abantu mutabaza, ni kuza mugerageza kwiyumvira namwe nuko muratabaza canke gukurikira ibiganiro mukaraba ukuntu abantu batabaza tubafasha. Ni ukuvuga ngo uje gutabaza uba ushaka ko ibintu byawe bimenyekana, twebwe tukabikora nk'uko twama tubikora, ari uko tubikora muzi nuko mutazi, hanyuma bya bintu bigashikira aho byabwirizwa gushikira kugira ngo uwo muntu atabagwe. Rero mu bintu by'ingenzi ubwirizwa gusiga ni telefone y'abakoresha burya muntu canke telefone y'urya muntu nubwo bidakora ukayisiga uri kwatabariza ari muri Arabie Saoudite. Ni kwibuka gutanga nimero za ibigo nka wedondaguye ibigo byose yaciyeko kandi afite na telefone yabo ngo nta nimwe yadusigiye kandi ntari ku murongo. Niyo mpamvu mvuze bino bintu kugira ngo n'uwundi muntu yuza kumva nk'icyo akeneye gutabaza amenye ko ikintu cy'ingenzi azobwirwa gusiga ibintu ndavuga telefone za kigo camurungitse za bose wiwe canke za office yo muri Arabia, ibyo yahise byose akabisiga kuko nk'umuntu ari ku murongo kandi murumva ko ikibazo ciwe kirihuta. Reka ngerageze ndabahamagare kuri
kuri normal turumva yuko umuntu yomutora. Iyo musize rero ibyo bintu biradufasha rwose. Engaraje ku murongo ahubwo Imana ishimwe, muhamagare mubwire ya inshuti zanje. Uyu muntu rero ambwiye ngo ahantu hari nashobora guhamagara ngo abiwe mu gatondo babwirizwa kumuronka ko ari ibintu bidasanzwe umwanya uwo ari wo wose. Reka tugerageze. Kino kiganiro gituma mba nakibahaye ni kugira mumenye ibintu bikenewe. Nawe ejo nibaza kugutabaza ufise ikibazo uze umenye ko ubwirizwa kuzana ibikenewe. Ngomba ngaruke rero ku bijanye n'ibi bigo. Bino bigo birungika muri Arabie Saoudite nibuza bigira inguvu ku buryo umuntu ahuye n'ibibazo aca atabarwa. Nk'uyu murumva ko nk'uyu aho ari ntibamushaka, none biza gute batamushaka ngo barinde kumuzungurusha kandi agomba kwitahira kuko yabuze n'umwana? Ibi ni ibintu bibabaje cyane rwose. Hano guca hirya no hino turabe ko umuntu yomenya ibyiwe. Murumva nko baheze iminsi 6 atazi amakuru y'umuntu wiwe. Hari abandi bantu twari tuvugana umunsi bugaraniwe mu nzu, bigaruka hehe? Twakubaka telefone. Nyaboneka mwe murungika abantu muri Arabie Saoudite nimushireho ikintu kivuga ngo umukozi wese ari muri Arabie Saoudite abwirizwa kuba afise telefone, abwirizwa kuba afise telefone, uburyo agize ikibazo muri bajya bagesera aca yitabariza. Ni mwe muvuga ngo babaka amatelefone, none bagize ingorane butabaza gute? Ahubwo uca usanga ingorane zose bahura nazo ni mu mama tuyazigira kuko muvuga babaka amatelefone. Umuntu adafite telefone ubuzi ko atabaye kwitwarira bari umucakara nyene kuko babita abacakara. Ariko byiza niko baha amatelefone n'abakoresha babo bakaba bazi yuko umukozi abwirizwa kugira telefone ku buryo abiwe babwirizwa kumuronka ku mwanya uwo ari wo wose. Ejo mu gatondo aho bukera turaza kugerageza dukontakite uwo mukoresha wiwe twumve uko bimeze, tumenye ukuri kuko murazi ko murumva ko ubu yavuze ko aho yituye hose n'ubundi atakiravamo, kuko ikigo camurungitse cabwirizwa kuba gifise amakuru akwiye kigatanga n'umuco ku vyashikiye umuntu, mugabo ntavyo bariko barakora. Twebwe rero murazi ko twama twagerageje kubikora, n'ubundi araza kubikora kandi nizere ko uyu muntu tuza kumenya amakuru akwiye neza. Murakoze.